wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Exode 35 verset 1-29. Ndashaka gushishikara kuri iki kintu nako ndavuga gato gutusha ikintu kimwe rimwe na rimwe mu buzima bw'abantu, uretse ko dushimira abantu bitanga mu bikorwa, ariko kandi ndashaka gushimira n'abantu bitanga mu buryo bwabo. Abo biba bikenewe cyane ko tubazana ngaho imbere, uravyumva. Aho kandi turashaka no gushimira abantu bafise ubwitange mu buryo bwabo. Hariho abantu mu ishengero bafise ukwitanga kudasanzwe, bashigikira kino gikorwa mu buryo budasanzwe, bari regulier mu kwitanga kwabo. Igihe cyose tubona ukwitanga kwabo, igihe cyose tubona ibikorwa bakora, kandi ivyo nivyo bidufasha kubaho no kwimara ubukene no gutuma kino gikorwa kiba igikorwa cinyankamugayo. Urabizi bantu b'Imana, iyo mu ishengero abantu bamwe ari bo bitanga abandi ntibitange, usanga rimwe na rimwe bigira gute, biravuna kandi biba vyiza. Kandi anabwire yuko iyo ishengero rizwi nk'ishengero ritonoha amadepense yayo canke ritonoha engagement zayo, ivyo navyo biragaruka bigacika intahe mbi kuri eglise. Kandi baza yuko muri mwebwe mwese muri kino kibanza ata muntu ashima kuja ahantu yavuga ngo nsengera muri life center bagaca bakuvumburira ikijambo kibi canke bakubwira ivyo life center itakoze neza mu bijanye n'ubutunzi, naho ubu hakunze kandi uharyoherewe. Ariko bene ivyo bintu, iyo ikintu cyose gitukishije ishengero ni ikintu mu buryo bumwe canke ubundi gitukisha ubutumwa bwiza. Haleluya. Nico gituma nshaka kukwankuhaja no kukubwira ngo nimba usanzwe uri umuntu witanga ushishikare kwitanga cyane, ariko kandi nimba uri n'umuntu muri eglise ikintu cyo kwitanga utacumva, canke hariho abantu usanga rimwe na rimwe y'amafaranga avuze ucubabara, uravyumva, ugomba nawe gusuzuma mu mutima wawe, ni kubera iki amafaranga avuzwe nca mbajene, ni kubera iki hageze ikintu c'amafaranga yandi masuje yose ndakunda, ariko y'amafaranga avuzwe nca mererwa nabi. Cyo naco ni ikintu cyo gusengera, kuko nimba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, n'ubutunzi bwawe arabutegeka. Haleluya. Bwira umuntu mwicanye uti n'ubutunzi bwawe arabutegeka. Haleluya. Biroroha yuko ubutunzi bwanje ngenda kwigurira agaparfum kanje, nigurira telefone igezweho. Biroroha yuko ubutunzi bwanje ngombora ikirato gishasha nkagira gute. Biroroha yuko ubutunzi bwanje ntangura kwimvira reka mpindura imodoka. Ibintu byose dukoresha amafaranga bizana kuri twebwe, kenshi usanga abantu biborohera. Ariko kandi ikintu cyose kigusaba ifaranga rija mu bwami bw'Imana, ni utangura kubona ubuzima bw'abantu, abantu batangura gupolemika, abantu batavuga ngo no musi nazanye umushitsi baca bigisha amafaranga. Nabihiwe. Ariko igihe kimwe Imana yabwiye Mose ikintu gikomeye kiri muri Exode chapitre 35. Imana ibwira Mose kubijanye n'inzu yayo. Imana ibwira Mose ingene akwiye kubwira abantu bagatanga mu nzu y'Imana. Hari abantu bafise confusion hagati yo gutangira Imana no kugira neza ibikorwa vyiza sociale dusanzwe dukora. Bamwe murafasha impfuvyi, abandi murarihira biwanyu, abandi muragira gute. Afrika biragoye kuyigisha gufasha, kuko Afrika ifise essence ya famille ikomeye, ku buryo abantu benshi barafashanya hagati yabo, abantu barashigikirana hagati yabo. Ariko rimwe na rimwe abantu ivyo baravyitera, akavuga ati none ko jengirira neza abantu bimaze iki ko ntanga mu nzu y'Imana? None ko jengirira neza abantu ko mfasha abakene, amafaranga ntanga mu nzu y'Imana ndayatangira iki? Sivyo? Ariko igihe kimwe Imana araje irabwira Mose ati Mose, genda utegeka abantu banje kuntangira kugira ngo bagire gute, kugira ngo bitwararike ivy'ihema ry'ibonaniro, ibijanye n'inzu yanje bavyitwararike. Abantu bagire gute, bazane ibikenewe byose, abantu bazane ivyankenegwa kugira ngo mu nzu yanje, aho muhurira nanje, aho mugaburirwa, aho mugira gute,
ndashaka kwibutsa yuko nimba uri ngaha muri eglise, hariho abantu baje muri eglise bumvise ubutumwa ku maradiyo, hari abantu barabaza kundamutsa kandi bati ndakumva ku iradiyo, narinzi ko uri umuntu muniniya ariko ndatangaye ndakubonye. Uravyumva? Ariko kandi iradiyo ikamuvana Igitega akavuga ati je naje Bujumbura ntegeza kuzoza muri irya shengero, sivyo? Hari abakristo benshi ngaha dufise baje kuba abamambre b'iyi eglise kubera kuraba Hash TV, sivyo? Bisobanura ngo nta kintu na kimwe gikorekwa mu bwami bw'Imana, ni ibintu bike dukora mu bwami bw'Imana bidasaba ifaranga. Ikintu cyose kirafise ico gisaba. Rero igituma abantu dutanga mu nzu y'Imana nuko abari mu nzu y'Imana benshi muri mwebwe murabakijijwe, hari ibintu byinshi Imana yababohoye, mwarumvise ubutumwa, ubuzima bwanyu burahinduka. Mumaze guhinduka, iyo mutanga ishikanwa ryanyu canke iyo mutanga amafaranga yanyu, mudufasha gushishikara gukora ivyo turiko turakora. Si ivyo gusa, mukadufasha no gushika kubakure batari hano hantu muri kino kibanza, tukabashika ko n'ubutumwa bwiza kugira ngo vya bindi vyaguhindura n'abandi bibahindure. Ngenda kubiye ko biragoye kuja muri gouvernement, biragoye kuja mu ishira hamwe na rimwe. Nta kintu na kimwe wojamo ngaha mu isi ngo uvuge ngo nkeneye amafaranga yivuga butumwa ngo bagufinance kiretse eglise. Nuvuga ngo abantu bamize Kristo, abantu bakiriye ubutumwa bwiza, nibo batahura ico ubutumwa bwabamariye, bagaheza bagatahura igituma bagomba kubushiramo amafaranga. Rero igihe turi abantu bagiriwe neza n'Imana, Imana yereka Mose maze kubakorera ibitangaza byinshi, iravuga ati bwira abantu banje bitwararika inzu yanje. Haleluya. Usomye muri Exode chapitre 35, sivyo? Sindayisoma yose kugira ngo nkoreshe umwanya wanje neza, ariko ndakoresha amapassage amwe atwigisha ibintu bimwe bimwe umutima uyuhe tugomba gutangiramwo Imana bitandukanye rimwe n'ivyo duhora twibaza, sivyo? Imana iramubwira ati, Imana ibabwira umutwe w'amajambo ngo amashikanwa y'ivyo gukoresha ihema ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Aya amashikanwa bagiye gutanga kugira ngo bashireho standard Imana iri kirasaba kubijanye n'inzu y'Imana. Amen. Aravuga ku murongo wa 35 ku murongo wa 5, aravuga ngo mukoranye amashikanwa yo kumushikanira, mukuye ku vyanyu, umuntu wese yumva bivuye ku mutima, aba ari we azana ishikanwa ryo gushikanira uhoraho. Ayo mashikanwa naya amazahabu n'amafeza n'imiringa. Yesu ashimwe cyane. Imana ibwira Mose ibintu canke kategori y'ibintu bazogomba gutanga, ariko kimwe mu bintu nshaka kuvuga ko ucandika ahantu, ishikanwa ry'umuntu rigomba kuba ishikanwa atanga n'umutima ubikunze, ico twita offrande volontaire. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu mico ati utange ubikunze. Iyo tuvuze ngo utange ubikunze, nukuvuga ngo nishikanwa utanga atari kubera ubwoba, kandi nishikanwa utanga atari kubera wabaye manipule. Hari amashikanwa duhora dutanga kuko babanje kutubwira ngo ni watanga uzoronka. Jewe yansenyuma ntayo nkunda cyane, kuko iyo ubwiye umuntu ngo yatanze azoronka ngo tanga kugira uronke, abantu batanga muri esprit ya investissement biteze retour. Ariko kandi iyo dutangira Imana ntitugomba kuba motive n'iki zoduha mu nyuma tumaze gutanga. Iyo dutangira Imana dutangishwa n'ingene tuyikunda, kandi tugatanga n'umutima ubikunze kuko turakunda uwo duhaye. Ndababwiye mwese ngo mutange kuko muzoronka amafaranga nobona yoba menshi. Haleluya. Ariko kandi ngenda kubwire ngo rimwe na rimwe hari abantu bagiye baratanga baracika intege kuko batanze muri emotion, batanze ari aba victime ba manipulation, batanze kuko bavuze ati ebana utanga ejo uzobura umutunzi. Ayo utanga Imana igiye kuyagwiza ibice 10 muri uku kwezi kumwe. Hari igihe amajambo amwe aza ari amajambo ari prophetique, ariko kenshi hari amajambo aza ari amajambo y'ubugunge afise izindi ntumbero, ugasanga babandi bagiye batangishwa n'izo mpamvu bari déçu au retour, igihe badasanze ico bari biteze kubona batakibonye. Hama ugasanga abantu barakomeretse ntibagashaka gutangira Imana kuko bakomerekeye mu gutangira Imana. Ariko ntiwatangiye Imana, ariko wibajije ko watangiye Imana, ariko watanze uri munsi ya emprise ya manipulation. Impamvu yawe yo gutanga atariyo udatangishijwe n'umutima ukunze. Imana ibwira Mose ngo bazotanga inzahabu, bazotanga ibiki, ariko babwira ngo bose batanga amashikanwa avuye mu vyabo, hama ayo mashikanwa bayatange n'imitima ikunze. Umuntu azanye offrande agomba kuba aryoherewe ico agiye gutanga.
umuntu agomba gutangira Imana agomba kuba atari karikura umuhari ngo ngo jewe ndizeme ngo ndayitanga shanga ivy'Imana ngo je ndabitinya ngo rafitina n'Imana wewe ngushaka ngo ikubite inkoni mu vyanje oyashaje na ibi dipurusa gusa reka ndayikure ko nimba ari yitabara ibindi ugasanga bene abo bantu bafise intumbero canke impamvu imwe mbi yo gutanga kandi nibaza yuko tumaze gukizwa turatahura yuko service yose canke ico duha Imana cose ari umwanya wacu ari ubwenge bwacu ari ivyimviro vyacu ari ubukerebutsi dufise ico duha Imana cose tugomba kugitanga tugikunze ata pression ata gitsure bwira umuntu mwicaye uti ugomba gutanga ubikunze. Haleluya. Verset 10 aha hantu nyene havuga gute? Kandi umuntu wese w'umuhinga wo muri mwebwe naze akore ivy'Uhoraho yageze vyose nivyo ibi. Aha anya kuko cari igikorwa co kubaka, cari igikorwa co gukora mu nzu y'Imana, cari igikorwa co kuzana ibikoresho vyo mu nzu y'Imana. Imana irabwira Mose ngo umuntu wese wo muri mwebwe agire gute? Uravyumva? Uwo muri mwebwe agire gute? Naze akora ivy'Uhoraho yageze vyose. Hari ivy'Imana yari yababwiye gukora. Hari muzi bagomba gushonera abaherezi, hari bitambara bagomba gushira mu rushengero, hari ibintu bagomba gukora mu rushengero. Uravyumva bitandukanye vy'ibikoresho byakora mu rushengero. Hari ivyo bagomba gucura, hari hakenewe ubuhinga n'abantu bafise ubukerebutsi mu bintu vya artisana. Imana yavuga ngo umuntu wese uretse abatanga amafaranga, umuntu wese aze gukora ivy'Imana yavuze gukora, kandi umwe wese abikore akoresheje ubuhinga bwiyo. Ikigira kabiri uretse kwishikana ryacu ari shikana dutanga dushatse, ariko kandi bimwe mu bintu Imana iduhamagarira gukorerayo canke kuyikorera mu rushengero ni ibintu dushoboye. Uravyumva? Ibi bitusha kuri capacité. Hariho abantu muri mwebwe mufise ubuhinga butandukanye, kandi ubwo buhinga butandukanye mu bukoresha ku kazi imisi yose. Hariho abantu mwashizeho amaproje akomeye mu gihugu, hariho abantu mwashize amaproje akomeye mu entreprise mukoreramo, ego murabihembegwa, ariko kandi ubwo bukerebutsi nyene n'ivyo Imana yaguhaye birashobora kuba bifitanye isano n'ivy'ishengero rigomba gushikako. Rero suko tutabiguhembera utoza kubishira à la disposition y'ubutumwa bwiza, ukavuga uti bigenda bishoboye ndabifitiyemo ubukerebutsi, ndabifitiyemo ubuhinga canke naravyigiye, ibino bibafashamwo nimba ishengero rifise imigambi niyi ikijena ukibafashamwo kuko ndagishoboye. Nukuvuga ngo bimwe mu bintu dutangira Imana uretse kari amafaranga n'ibintu, ariko duha Imana ivyo dushoboye. Ivyo ushoboye ni ingabire Imana yashize mu buzima bwawe. Ubukerebutsi ufise, ubuhinga ufise, ivyimviro ufise, ivyo byose ni ivy'Imana yaguhaye. Ariko kandi naho bigufasha kuganya ubuzima, naho bigufasha kwiteza imbere, ariko kandi ugomba kugira ikindi gisata ukoresha ivy'Imana yaguhaye bidatumbereye inyungu zawe, ariko bitumbereye inyungu z'abandi. Ukavuga uti iki kintu Imana yarakimpaye nanje nzokikoresha kugira ngo abandi bantu bafashwe, ataco niteze en retour, ariko kuko nanje nshaka gukontribua kugira ngo ivuga butumwa rishike kure. Haleluya. Amen. Amen. 35:21 havuga gute? Maze baraza umuntu wese asunitswe n'umutima wiwe, n'umuntu wese atanze ibivuye ku mutima, bazana amashikanwa bashikanira Uhoraho yo gukoresha rya hema ry'ibonaniro, nayo gukoresha ibikorwa vyaryo vyose, nayo gukoramwo ya myambaro yejejwe. Haleluya. Murasubira kandi kubona yuko iri shikanwa baritangiye ibikorwa specifique vyo mu nzu y'Imana, kandi murumva ko Bibiliya ivuga ngo n'umutima ubishatse, babikunze, babishatse. Murumva yuko atakugobera kwari kurimwo, ariko bari babiryoherewe. Haleluya. Kuko bari bazi aho bagereje nabone kwakira umugisha uva ku Mana. Siko abantu b'Imana. Aha anya hatwereka ngo batanga kubw'inzu y'Imana. Uravyumva? Usonye 35:22. Uravyumva? 35 ku murongo wa 22 havuga gute ngo haza abemeye gutanga bose bivuye ku mutima, abagabo n'abagore bazana impeta zo mu mazuru n'izo mu matwi n'izo badomesha ibimenyetso n'inyerere, byose ari utugenegene dukozwe mu inzahabu. Umuntu wese yari afise icitwa inzahabu yakizana kugishikanira Uhoraho. Aba bantu murumva yuko ukwitanga kwabo kwarimo enthusiasme, kwarimo igishika, harimo umunezero wo gutanga. Uravyumva? Harimo gutanga ico bafise vyose. Uravyumva?
ntaco basiga inyuma ariko gifise agaciro cose barakizana ico gihe bakakizana mu nzu y'Imana. Ugomba iminsi yose kuraba no gutesta mbega gutanga kwawe kurimo enthusiasme, harimo kubiryohererwa, mbega iyo hageze gutanga, mbega iyo umuntu avuze ikintu cyo gutanga wumva bimeze gute? Uravyumva iyo ubikoze wumva ubikoranye umutima uyuhe? Ikintu cyose ukorana igishika ugikora neza, ariko ikintu cyose ukorana imihari cyangwa ukagikora par contrainte canke ugoberewe ugikora nabi nk'umuntu agira juste minimum. Kubera iki? Kuko nta gishika ufitiye ico uri kurakora, kuko ico uri kurakora nyene uragikoze kuko ari umugenzo. Haleluya. Ndasenga ngo Imana iguhe kurengana ukwitanga k'umugenzo, ariko ugera ahantu mu kwitanga kwawe witanga ufise igishika uryohewe, wibutse yuko umunsi umwe Imana yakugendereye kubera ubutumwa bwiza, ukavuga uti nanje ndashaka kubona ibihumbi by'abantu bazokira ku bwishikanwa ryanje. Amen, amen. Usomye no ngaha nyene kuri 29 hatubarira iki kintu nyene, urabyumva? Nuko abagabo n'abagore bose b'Abisirayeli bemejwe n'imitima yabo kugira ico bazana cose co gukoresha igikorwa Uhoraho yabariye Mose gukora, babizana ko amashikanwa avuye ku mitima, uravyumva, ku mitima ikunze, babishikanira Uhoraho. Amen, amen. Ako ndashaka mushire attention kuri point ya 30, verset 30. Mose abarira Abisirayeli ateheraba Uhoraho yahamagaye mu izina Baseri mwene uri mwene Huri wo mu muryango wa Yuda, kandi yamwujuje impwemu y'Imana kugira ngo agire ubwenge no gutahura no kumenya n'ubuhinga bw'uburyo bwose, mu byo kwinegera ibikorwa by'ubuhanga, no mu byo gucura inzahabu n'ifeza n'imiringa, no mu byo gukeba utubuyenge two kumurikwa mu izahabu, two kurumikwa mu izahabu, no mu bubaji, no mu by'ubuhinga bw'uburyo bwose bw'ubwenge. Kandi yashize mu mutima wiwe kwigisha abandi, uravyumva, ba Oholiadabu na mwene Amasaki wo mu muryango wa Dani. Iki ni kintu kenshi abantu banegrija. Ngana kubwire ngo iyo dukijijwe hariho ingabire twaronse, izo Bibiliya yitwa les dons de l'esprit, ariko hariho n'izindi ngabire Imana iduha, ivyo twokwita amatalent naturel, ibintu ushoboye gukora, ubuhinga wowe ufise. Uravyumva, hariho abahinga ngaha muri decoration, hariho abahinga ngaha muri bricolage, gukora ibintu by'ibikoresho n'ibindi byose, hariho abahinga muri design cyangwa ibindi bintu byose. Bibiliya ivuga ngo Imana ibwira Mose ngo aba bantu nije nabasiza amavuta, ngo mpwemu yera yarabaje ko abaha capacité yo gushobora gucura no gukora ibintu. Bisobanura yuko n'ingabire dufise cyangwa ivyo ufise utakwiye ku ishuri, ariko ufise mu buhinga ushoboye, Imana yarabiguhaye kuko ntavyo warondeye, nta wabikwigishije, wakuze ubikunda, wisangura bishoboye. Nivyo ni bimwe mu vy'Imana yashize mu buzima bwawe, kandi mwese mubiravye musanga ico Imana yabahaye cose gifise aho gishobora gukora mu bwami bw'Imana. Mwemu w'Imana yarabakarifiye, abaha ububasha, abaha ubwenge, abaha ubukerebutsi mu bintu kanaka. Ibindi twaravyize mu mashuri, ariko ivyo bintu byose birafitanye isano n'ubwami bw'Imana. Bisobanura ngo nta muntu numwe muri eglise yokagize impamvu canke icitwazo cyo kudakorera Imana, kuko wosanga neza ico ufise cose kirafise ico coza kutumarira. Ugasanga rero no munsi ubukene dufise ni absence yawe, ubukene dufise ni ukukubura, ariko tugufise wosanga turi abatunzi bacane. Rero ndashaka kugutera intege ndakubwira ngo ivy'Imana yaguhaye, ivyo ufise n'ivy'Imana yagusigiye, ivyo byose uvuga uti mu gusenga kwa uvuga uti Imana ni gute no gukorera, ni gute nozana à la disposition y'ubwami bw'Imana iki kintu wampaye, ni gute iki kintu nkora hanze bagashima canke kikabafasha, ni gute no kizana mu nzu y'Imana. Hagomba kubaho mu vyimviro vyacu une place réservée à la maison de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Marc 14. Mariko 14. Mariko 14 murongo wa 4 gushaka ku murongo w'indwi. Mariko 14.
Mariko 14 ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'indwi. Bamwe bari muri bo baritonganya bati, mbega ubu buhombe bw'aya mavuta n'ubwiki, kuko yoshoboye kugugwa idenariyo 300 arenga zigahabwa aboro. Baramwidodombera. Yesu arababarira ati, nimumureke, mumubabariza iki? Ankoreye igikorwa ciza. Aboro muramana iminsi yose, aho mwogombera mwogira gute? Mwobagirira neza. Ariko jeho ntituja kwamana iminsi yose. Hariho konfli nini ihari hagati y'ingene abantu biyumvira ikintu cyo gutanga, kandi numva nshaka gushiraho umuco gatoya. Hariho abantu akubwira ati, none jewe amafaranga ntanga muri eglise no yatangira iki? Je ndafise umumayibobo mfasha, je ndafise umukene mfasha, rero ndakorera Imana. Ndagomba kuvuga yuko ukwizera twahawe kudusunikira gukora ibikorwa vyiza byo gufasha no kugirira neza abandi, siko abantu b'Imana. Ariko kandi hari ibintu vyamye bitera konfli kandi bica bizana iciyumviro abantu kenshi bagiye baharira ko gisa n'iki kintu cyo mu gihe ca Yesu. Uyu mugore yahora ari maraya yaje kuri Yesu, aza kumusesa ko amavuta ku birenge. Iyi message ndamaze kuyivuga ngaha. Aje gusuka amavuta ku birenge vya Yesu. Uyu mugore adeversa ku birenge vya Yesu parfum yari ifise agaciro k'umushahara wiwe hafi nk'imyaka 5. Aya n'amahera uyu mugore yari yaribikiye muri parfum kugira ngo aze ayikoreke igihe azoyidandaza, kuko yari kimwe mu bintu nk'uko abantu babika amafaranga mu matongo canke abantu bakabika amafaranga mu nzahabu. Rero uyu mugore yabitse amafaranga yakoreye muri parfum. Ariko amaze kumva ubutumwa, akamenya ico Yesu yakoze mu buzima bwiwe, akamenya ko ari washobora kumubabarira, uyu mugore birivuga ngo araza yirukanka afata amafaranga yiwe yose, ndeke kuyita parfum, afata amafaranga yiwe yose aza kuyasuka kuri Yesu. Mu gice kimwe muri Matayo ayamusuka ku mutwe, ariko muri Luka n'ahandi ayamusuka ku birenge, asuka amavuta yiwe ku birenge. Abantu ngo bariko baramuraba, ba Yuda bajejwe les finances, baravuga bati, ariko murabona ijya parfum, murazi ngena arayo amafaranga menshi, murazi ko ahantu iyo twari gufata ijya parfum tukayidandaza, aboro bose bo muri Bujumbura baca bava mu ibarabara, nta mworo yari gusigara. Yesu arabumviriza, yumva yuko bariko bashira agaciro ku mafaranga asa n'ayatakaye. Ariko mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuze ngo harahiriwe ibirenge bizana ubutumwa bwiza. Haleluya. Harahiriwe ibirenge bizana ubutumwa bwiza. Mu mico y'Abayuda uravyumva, ibirenge nico gituma vyozwa, umushitsi ashitse bamwoza ibirenge, kuko ukuza kwiyo kwasobanura arrive ya message iri positive. Babanza kumwoza ibirenge no kumuruhura kubera urugendo amaze kugira n'akavumbi. Ariko ibirenge yari ikintu gifise agaciro, nico gituma na Bibiliya ivuga ngo harahiriwe ibirenge by'abazanye ubutumwa bwiza. Yesu nkalo message yaje atuzaniye message yo kubohoka. Uyu mugore yasanze amafaranga yiwe yose yo yasuka kuri bijya birenge, kuko bijya birenge yari symbole y'ubutumwa bwiza bwabohoye ubuzima bwiwe. Asuka amafaranga yiwe, uravyumva, kuri ivyo birenge. Abamwihweza baravuga ngo ayo mafaranga yofashije aboro. Ariko Yesu arahindukira arababwira ati, muriko mumuruhishiriza iki? Aboro muzokwama mubafise. Isi kiriho aboro ntibazova. Isi izuba ricaka aboro ntibazohera mu isi. Na communisme yaragereje gushiraho equilibre ngo abantu bose bangana, ariko murabona ko yasambutse. Kuko mu isi hazokwama hariho izo inegalite, kuko isi Yesu siwe mwami. Uravyumva? Ariko Yesu arafise hari umwami aho tuzoja, ahatamarira, ahatakubabara. Yesu aravuga ati, uyu unya muriko mumubabariza iki? Kuko wewe ari kaha agaciro ibirenze ivyo bintu. Aboro muzokwama muhari, bazokwama mubafasha, ariko kandi mumureke akore ico agomba gukora. Ndashaka kuvuga iki? Abantu benshi baritiranya, ukibaza ngo kubera ufasha aboro ntukwiye kuzana amafaranga mu nzu y'Imana. Ariko ngenda kubwira yuko eglise naho ikora ibikorwa vyiza,
ariko kandi eglise aho itandukaniye na ONG canke amashirahamwe afasha nuko eglise ibikorwa byose ikora ibiherekezesha ubutumwa. Niyo tuzanye ibikorwa vyiza bigenda biherekejwe n'ubutumwa, kuko twizera yuko ubutumwa aribwo buzana deliverance iri réelle. Twizera yuko iyo abantu babohotse bagakizwa, uravyumva, rimwe na rimwe nako gakiza kabazanira n'ubwenge bwo kuva muri ubwo bukene bwabo. Iyo umuntu akijijwe akaba reconcilié n'Imana bizana ubudasa mu buzima. Rero twebwe ntidufasha aboro mu buryo gusa bw'ibikorwa, kuko n'abandi barabikora, ariko twebwe aho tugeza gufasha tuzana n'ubutumwa bwiza, kuko natwebwe ibyo turiko turakora twabikoreshejwe n'ubutumwa bwiza bwatuzaniye gukizwa, bikadutera kwizera yuko ico abantu bakeneye, ico amahanga akeneye, amahanga akeneye umwami mu buzima bwabo. Rero nimba amashirahamwe afasha aboro, uravyumva, akabagirira neza kandi bakaba batarahera, ariko kandi twe dufise indi approche yo gufasha, kuko mu gufasha kwacu turaha importance ubutumwa turiko turabwira uwo dufasha. Ariko arakizwa, ariko aramenya Imana, karabohoka, kuko rimwe na rimwe iyo condition yiwe mbi spirituelle ni imwe mu makoze y'igituma uyo muntu amerewe nabi atari karatera imbere. Siko abantu b'Imana. Rero iki kintu Yesu yaragitahuye, yereka abigishwa yuko nimugomba gusuzesima uri karashira amafaranga muri message no muri appreciation ya message, kuko ibi biriko birakoreka ubu mu buzima bw'uyu mugore biraruta amafaranga, kuko nta mafaranga mwoshira ku kiguzi c'agakiza mwaronse bantu b'Imana. Uwo babwira mwese ngo turihe amafaranga kuko twakijijwe, sinzi amafaranga aho twoyakura. Nico gituma nk'abantu bakijijwe turatahura yuko gushigikira ubutumwa bwiza ni kimwe mu bintu bigomba gushishikara kugira ngo abiwacu bakizwe, kugira ngo igihugu cacu gikizwe, amahanga akizwe. Rero kubw'ivyo iyo dutanze amafaranga mu nzu y'Imana, uretse ko ayo mafaranga ahora afasha abagowe mu rushengero, ariko aya mafaranga haniniya ari destine kuduha ingufu zo gushishikara kuvuga ubutumwa bwiza. None ni bande botanga ubwo buryo kiretse babandi ubwabo bazi ico ubutumwa bwiza bwabamariye? Ndashaka kubona umuntu avuga ati je ubutumwa bwiza bwarahinduye ubuzima bwanje, baduza amaboko yabo. Haleluya, haleluya. Bashobora kuduza cyane. Haleluya, amina. Mwese ikibatuma mwese muza mukuzura ngaha nuko ivyo mwumva hari ico bibafasha. Siko abantu b'Imana bisobanura rero ngo ibinyene muri ko murumva birakeneye no gushikira abandi. Ntituri abantu bahamagawe kwigungirako, ariko turi abantu bahamagawe naho twaba tugifise ivyo tubuze, ariko tugomba kwiyumvira ingene dushikira ku bandi, ingene ubutumwa bwiza bushikira abandi, ingene ibikoresho ivyo dufise, ubuhinga aho twoshobora gushika iki kintu cose kugira ngo gikoreke kizosaba uburyo bwawe. Amen, amen, amen. Aboro muzokwamana mubagirire neza, ariko mwibuke yuko bamwe muri abo boro canke benshi canke bose barakeneye ivyamwa by'ubutumwa bwiza. Amen. Nico gituma rero ayo mavuta asukwa kubw'ubutumwa bwiza sayononekaye, ariko arafise akamaro kugira ngo benshi muri mwebwe baze bakizwe. Haleluya, amen, amen, amen. Ndangirize kuri Luc 8. Navuze Luc 8:1. Hashize igihe gitoya agenda mu bisagara no mu mihana, ababwira ijambo ry'Imana, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwayo. Bamwe 12 bajana nawe, n'abagore bamwe bakijijwe impwemu mbi n'ingwara, Mariya ariwe Magdalena, Magdalena, abadayimoni 7 bari baramuvuyemo, na Yohana mukakuza umubwiriza wa Herode, Yohana mukakuza umubwiriza wa Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashisha ivyabo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Aha batweretse ko Yesu yagendana n'abigishwa biwe, ariko si ivyo gusa. Bamwe mu bantu bamuherekeza harimo n'abagore babohotse, harimo umugore w'umugabo ajejwe intendance kwa Herode. Muribuka yuko Herode uwo se wiwe yagerageje kwica Yesu, ariko amaze gupfa hakaza uyundi Herode. Umuintendant wo kwa Herode yari afise umugore we yakijijwe kandi nawe yakize ingwara.
hakabamo na Mariya Magadarena yari umugore yagendana na Yesu, yari afise abadayimoni indwi bamuvuyemo. Abo bose ngo baherekeza Yesu mu ivuga butumwa, ngo Yesu yagendagenda avuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, agendagenda mu bisagara. Ariko aho hose Yesu yagenda aja avuga ubutumwa, ngenda kubwire yuko Bibiliya yatubwiye ngo aba bagore ngo bagendana na Yesu bamufashisha ivyabo. Nuvuga ngo aba bagore uretse gusa ko babohotse bakurikira Yesu, ariko kandi bagafinansa ministeri ya Yesu. None na Yesu yavuye mu ijuru, umwana w'Imana yarakeneye amafaranga kwera. None na Yesu yarakeneye kubaza abigisha ngo mufise iki mu bubiko, akabaza abayuda hari amafaranga mufise, akamara dusa amadenari y'amajana 2 gusa nta mafaranga dufise. Bisobanura ngo nimba Yesu yarakeneye amahera muri ministeri, natwege turayakeneye muri ministeri. Haleluya. Kandi mwebwe mwaza kuba mu gihe ca Yesu mwashanga je yaba ari Yesu nari kumufinansa kwe Yesu. Ariko biratangaza ko nitwumva ari benshi bafinansa igikorwa yari karakora. Ariko batubwiye abagore babiri n'abandi bantu bakeya, sivyo? Birashoboka ko no mu gihe ciwe hari hiyo probleme nyene, sivyo? Ariko ndashaka kuvuga ngo aba bantu kuva kera ishengero rya mbere twogenda turavyiga ko karaba, ishengero rya mbere ryari rigizwe n'abantu bitanga kugira ngo ubutumwa bwiza bugende bushike kure. Bisobanura ngo wewe ushobora kuba udafise umwanya wo kugenda, ushobora kuba udafise umwanya mwinshi w'ibikorwa, ariko amafaranga yawe arashobora kurungika abashaka kugenda. Ubutunzi bwawe burashobora gutera intege abariko barakora. Ubutunzi bwawe burashobora kugabanya ubukene bwo mu nzu y'Imana. Ndarangije ndakubwira ngo usenga Imana, uravyumva, kandi ubaze mpwemu yera, nikiye kintu ngiye gukora mu nzu y'Imana kubijanye n'ubutunzi bwanje. Ugomba kuba régulier, ugomba kuba constant, kandi ugomba kubikora n'umutima ubikunze, wibutse yuko ayatari amafaranga apfuye, ariko n'ubutunzi buzohindura ubuzima bw'abantu benshi. Amen, amen, amina, amen. Abanyumvise neza basubiremo amina kubwa. Haleluya. Abagabo n'abagore ndabahanuye mutegezwa kwicara mukiyumvira niki dukora ku bw'inzu y'Imana. Muramura n'abantu badusaba ngo duhezagira ama mariage yabo, bakaza kutubwira ati none dukora iki? Uravyumva, dukora iki? Dutanga iki? Twe ntaco tubarihisha, tukene no kubarisha amasakramentu nibigira 10 mutatanze. Nta mategeko tukeneye gushira mu vy'Imana. Nimba uri umukristo ngaho tuzohezagira mariage yawe. Ariko niturinze kugutegerera ngaho ngo tugufate amashikano yose y'amadeni ufise, no. Uravyumva, kuko nitugomba kukugobera canke kugusunika kubikora. Kandi twobishiraho nk'itegeko kubera ushaka mariage uzobikora. Uravyumva, ariko biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Ariko nk'abantu muri aba beneficiaire b'ubutumwa bwiza, ugomba kwiyumvira ati nigikije nzokora kugira ngo ubutumwa bwiza bushike kure, kugira ngo igikorwa c'Imana kikugwe kumugayo, kugira ngo inzu y'Imana yubakwe, kugira ngo ubutumwa bushike ku bandi bantu benshi, kugira abakozi b'Imana mu nzu y'Imana bakore bidegemvye bamerewe neza, kugira ba bandi bariko barakora bakora ataco babuze. Uravyumva, nimba wizera ko vy'ukuri ubutumwa bwiza hari ico bumaze, ndagomba kubwira ngo hagomba kubaho impinduka muri concept yawe y'ikintu co kwitanga. Ntidukeneye kurinda kuza kukubwira itangazo. Uravyumva, ari igihe cose utanze n'umutima ukunze hari ubukene utumara. Kandi uko ikibazo caje ntituheza kuza tukikubwira. Uko twagize ibitugoye ntituheza kuza kuri podium tubabwira amahera. Uravyumva? Aho kandi aho muri mwenyene nk'abantu responsable mukunda Imana, mubaha Imana, muvyibwirize mwenyene. Haleluya. Hari abakristo benshi ngaha bamaze imisi baronka ubuzi, basengeye ubuzi, abandi barondera ibitangaza. Hari abadamu ngaha muzuranye inda mumaze imyaka mutavyara, Imana ikira bakora ibitangaza. Ariko hari abakristo baronka ubuzi bavuye muri chômage terrible, ariko baza bagashika ukabona, uravyumva, araronsa akaza ati pasteur, salaire yanje ya mbere ndayihaye Yesu kuko yankuye mu bushomeri bukomeye. Ubundi nawe akaza kuvuga ati aje narahembe, none kuvuga ati none action de grâce ni habitude. Ugomba kwiga kumenya yuko gihe cose hari iciza Imana igukoreye nukishimisha, kuko muri kategori y'abantu bazi yuko ivyo ushoboye gushika ko byose ari Imana yagushoboje. Haleluya. Rero develop uwo muco. Twebwe vema birambabaza rimwe na rimwe twakuze baduha amahera 20 yo gutwara mu rusengero canke ibingorongoro, nivyo vyatwatagaza mu rushengero, kuko rimwe na rimwe twakuriye muri ya mashengero tu y'abazungu, financement zava hanze, sivyo? Ugasanga abantu bakuze bafise impwemu y'ubukene. Je n'abana banje ndabahishikanwa ndi yaranje nkabahagashikanwa gahagaze neza. Uravyumva, kugira ngo batahure yuko gutangira Imana ntibatangira Imana ibintu vyasigaye kuri bus canke les miettes. Aki umuntu agomba gutangira Imana agomba gufata ivy'agaciro, uravyumva, akabitanga nk'umuntu ari reconnaissant y'ubuntu
bw'Imana bumushoboza. Ishengero rya kera muri Israeli, ishengero rigitangura, umunsi wa mbere ari wo munsi twe twita dimanche muri Israeli, yari dimanche, siko? Ikintu bakora cari iki? Igihe cyose baza mu rushengero, église primitive, bazana imisi yose mu rushengero le premier jour, aho ariyo dimanche, ari wo munsi wa mbere, bategerezwa kuzana mu rushengero ibintu byo gutanga. Umunsi wa mbere w'indwi wacika umunsi wo gutanga. Kubera iki? Kuko vyerekana yuko mu byo bafise vyose muri somene bagiye gutangura priorité bayishize hamwe n'ivyo bakeneye, ariko bashize priorité kubijanye n'ubwami bw'Imana ubwa mbere na mbere. Nico gituma bazanye ivya mbere vyabo byo gutanga imbere yuko babona ibitangaza vyo hagati mu ndwi, kuko bari abantu bazi yuko Imana yabo yabagiriye neza. Yesu ashimwe cyane. Ndarangije rero ndakubarira ngo ishikanwa ntirishobora gutandukana n'umutima wawe. Ishikanwa ryawe aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe uri, kandi aho ugeza gutanga haragaragaza aho ugeza gukunda. Ariko kandi nimba uri muri babandi badashoboye, Yesu ashimwe cyane, ngira ndakubwire ngo hazokwama hari ibintu bitudefia. Hariho abana b'abanyeshuri ngaha anya batanga dime ya 100 francs par mois canke amadesa, akabareguriye agatanga utuntu twiwe duke, akama yatuzanye, ukabona yuko atabujya afise, aho ukabona yuko ari conscient yuko agomba gutangira Imana. Rero ibi ndiko ndavuga ntibijaye na quantité, ntibijaye n'ubwinshi bw'ivyo ufise canke ivyo udafise, ariko bijaye na cakindi twasoma, umutima ubikunze. Mbwire mu micane nti umutima ubikunze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Numva turangiza nshaka gusengera ibikorwa vyawe vyose n'imigambi yawe yose, ubutunzi bwawe, ububiko bwawe, imigambi yawe, aho uri kuraja, ivyo uri kura entrepreneur. Nico kintu nshaka twese tuhagurutse tudugije ibiganza nsengera ico kintu muri kino gitondo turangiza. Haleluya. Amen. Imitima ibikunze. Haleluya. Washobora kuba warakomeretse mu bintu byo gutanga. Haleluya. Ariko ndakwibutse yuko dufise Imana ya restauration. Gomba gutanga n'umutima ubikunze. Washobora kuvyaguruka mu ntebe yawe. Haleluya. Gomba gutanga n'umutima ubikunze. Haleluya. Ibikorwa byose dukorera Imana tubikora n'umutima ukunze. Ibikorwa byacu byose byo kwitanga tubikora n'umutima ukunze. Ibintu byose vy'Imana bifise agaciro igihe bikozwe mu mutima ukunze. Ancien Testament yaradevelope hypocrisie, kuko isezerano rya kera zazanye impwemu ry'ubujyajya, kuko abantu bakoreshwa ibintu n'igitsure, gushika naho Imana avuze ngo sinyohererwa ibimazi n'amashikanwa, ariko nyohererwa n'umutima umenetse. Kuko byaraboneka yuko abantu bageze ahantu badopta umutima wo gutangira Imana, ariko bakabikora atari urukundo, atari ifu y'urukundo, atari resultat y'urukundo. Nico gituma uno munsi nshaka kugusengera kugira ngo Imana igufashe kugira ngo aho ugeza gukunda bari ugeze kumutangira, kuko ugutanga kwacu ntikuva kuri pression, ntikuva ku gitsure, ariko kandi igihe cyose ugiye gutanga uvuga uti Imana, ndazi yuko ivyo nzotanga n'umutima ukunze nivyo bizozana umugisha mu buzima bwanje. Haleluya. Ivyo vyo nivyo ryohererwa kandi nivyo wakira, kandi iryo niryo shikanwa bita ishikanwa rihimbara Imana, ishikanwa offrande iri agréable, ni offrande iri volontaire. Haleluya. Washobora guhaguruka mu ntebe yawe, washobora guhaguruka mu ntebe yawe tugasenga. Haleluya. Haleluya. Urafise imigambi, urafise ibyo uri kurasengera, urafise ibyo uri kuracamwo, urafise abaguheranye, urafise abakwishuza, urafise ibitagenze neza, urafise ibyo wapanze bitabaye nkuko washaka, urafise ibyo wiyumviriye bitagenze nkuko washaka, urafise n'igihe wumva kugezemo, urafise n'ivyo ushaka utangura ariko wumva ukeneye ko Imana iguconnecta, wumva ko Imana ikeneye kukugurira umuryango kugira ngo ushobore kubitambukiramo. Ndashaka kwibutsa no munsi muri kino gitondo yuko dufise Imana y'ibitangaza. Haleluya. Haleluya. Tugomba kuba abantu bizera ibitangaza. Warigeragereje, warigwaniriye, warakoresheje ubwenge bwawe, warakoresheje ubuhinga ufise, warakoresheje capacité, warakoresheje contact ufise, warahamagaye abantu, warabwiye abantu. Ariko kandi hari igihe ivyo nkora bigiraho bigarukira sinshobore, hagasigara gusa ko ndindira ko n'Imana nayone inyugurira umuryango ikancira icanzo. Haleluya. Washobora kuduza ibiganza vyawe ukavuga uti Imana. Haleluya. Imana yarasezeranye ko izohezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Imana yarasezeranye yuko izoshitsa, izoduha ibijanye n'ivyo dusaba, n'ibirengeye ivyo dusaba Imana izobiduha. Twizera ibitangaza vy'Imana,
no munsi kuri uyu munsi ndagomba kwitega igitangaza c'Imana kubijanye n'ubuzima bwawe. Uyu munsi tuko turavugana hari ibitangaza vyo muri uno mwaka twabonye aho twavuze ko ari umwaka wa multiplication. Hari ibitangaza ndiko ndabona mu buzima bw'abantu, hari ivyo ndiko ndabona Imana iriko irakora mu buzima bw'abantu, hari abo Imana iriko irahindurira ubuzima bubi bw'imyaka myinshi bari babayemwo, hari abo Imana iriko iragenderera. Ibi byose ni evidence yuko Imana ikorera hagati yacu, ibi byose ni kimenyamenya yuko Imana yacu itabara. Niwe duhamagara muri kino gitondo, niwe twizigiye muri kino gitondo. Ijya Zaburi twasomye yatubwiye yuko abamwizigira bazobona kugira neza kwiwe. Nico gituma kuri uyu munsi ariwe turiko turahamagara. Oh haleluya, haleluya. Urashobora kumubarira ukugura akanwa kawe ukamubwira ufise imigambi, ufise ivyimviro ibihe bikugoye, wabwiye abantu, wapartagije n'abantu. Kini gitondo cyo kubimubarira, kini gitondo cyo kubimuzanira, kini gitondo cyo kubipresenta imbere yiwe, kini gitondo cyo kubimushikana ko ati mwami mfasha, Mana nshoboza aha hantu, Mana nshoboza aha hantu, Mana nshoboza aha hantu, Mana seruka mu buryo bwawe budasanzwe, seruka mu buryo bw'igitangaza, unsohora aha hantu, nzogushikanira, nzokugirira neza, nzogukorera, nzokuzanira kuvyanje. Oh, Ana yaratanze isezerano, atanga ishikanwa, ariko kandi atarabona igitangaza ciwe. Aravuga ati Mana ni wampa nzoguha uyu mwana. Ibi bavyita offrande prophétique, ni ishikanwa wemera gutanga ukamuzanira bivaye n'ico uri kurasaba. Ukavuga ati Mana ni wagikora nande nzokora iki? Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mwami Yesu turaguhaye icubaro muri kino gitondo. Ndagushimira ishengero ryawe, ndagushimira abahungu n'abakobwa bawe, ndagushima Mwami Yesu abo wagiriye neza, ndagushima Mana yo mwijuru yuko Mana ugomba yuko duprospera à tous égards. Mana tagisata na kimwe cyo mu buzima bwacu utiteguriye guha umugisha, nta kitugize na kimwe Mwami utiteguriye guhezagira Mwami no gushira mu kunengesera kwawe. Uragomba kuduhezagira mu buryo bw'ubwenge n'ivyimviro, uragomba kuduhezagira Mana mu ijuru mu buryo bw'ubutunzi, uragomba kuduhezagira mu buryo bw'amagara meza, uragomba kuduhezagira mu buryo bw'imigenderanire myiza n'abandi, uragomba kuduhezagira mu buryo bw'igikundiro cawe kitubako, tukabona imiryango yuguruka imbere y'ubuzima bwacu. Mana ibintu byose bikontribuye kuri victoire yacu, warabikoze kandi warabirangije. Mana nta kindi turindiriye atari kubona ukora. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye abahungu n'abakobwa bawe. Mana ndasengeye abakwizera bari muri kino kibanza, bakeneye kukubona, bakeneye kugukorera, bakeneye kugutangira, bakeneye kubaka inzu yawe, bakeneye gusunika ubutumwa bwiza, bakeneye gushigikira ibikorwa vy'Imana, bakeneye Mwami gufasha no kugirira neza bari muri besoin, bakeneye kugirira neza abapfakazi, bakeneye kugirira neza Mwami Yesu, bakeneye kwigisha, abakeneye Mwami ubumenyi butandukanye. Ndakweretse Mana yacu muri kino gitondo besoin zose ziri hano hantu, aho abantu bakeneye kubona gutabagwa kwawe, aho abantu bakeneye kubona ukuboko kwawe. Ndazanye umuntu wese Mana hano hantu, ndazanye Mwami famille yose iri represente muri kino kibanza, ndazanye abagabo, ndazanye abagore, ndazanye abafise imigambi y'imiryango yabo, abakeneye kukubona, abakeneye inyishu kubijanye n'abana babo, abakeneye inyishu kubijanye n'imigambi bafise. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ukuboko kwawe muri kino gitondo Mwami kube ku bantu bawe, ukuboko kwawe muri kino gitondo kube ku bantu bawe, abantu babona ibitangaza, abantu babona ibitangaza. Ndahamagaye igitangaza c'umumwe wese, ndahamagaye miracle y'umumwe wese. Mana twakwizeye kushoboye, Mana reka kugushobora, reka kugushobora kwawe kugaragara hagati mu vyacu byose mu izina rya Yesu Kristo. Opposition yose, oh vent iri contraire ya direction abantu bariko barafata ivyo umwansi akoresha byose, ubukene bukikuje abantu. Mana mu izina rya Yesu Kristo ndakweretse n'iki gihugu, ndavuze Mwami ngo ugihembure, ugihembure Mana, ugihembure Mana. Umudayimoni w'ubukene akijyamye mu nda kugira ngo akibuze kuja imbere, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo iyo forme umwansi yafashe kugira ngo agarukane ibibazo mu gihugu akoresheje strategie y'ubukene, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo Mana hindura ivyimviro vya Afrika, hindura ivyimviro vya Afrika, hindura ivyimviro vy'abantu bacu. Oh tanga ubwenge Mana mu gihugu, tanga ubwenge Mana mu barongozi, tanga ubwenge Mwami Yesu mu ba intervene batandukanye kugira ngo kino gihugu gikire,
waradutungishije mwami ubukene dufise ntiburi justifiye, ariko mwami ni intumbero y'umwansi yo kwica no gusambura no gutikiza. Nico gituma ndavuguruje iciyumviro cose gitandukanye n'icawe. Ndavuze ngo Burundi prospera, ndavuze ngo Burundi tera imbere, ndavuze ngo Burundi bohoka, ndavuze Burundi genderegwa, ndavuze Burundi ronka ivyiyumviro bishasha, ndavuze Burundi hinduka mentalite, ndavuze Burundi bohoka, ndavuze wa mudayimoni we usoke mu izina rya Yesu Kristo. Mana icifuzo cawe kubawe nuko bagenda banezerewe, bafise ibikenewe vyose, bafise ivyo kubamara ubukene, bafise n'ivyo kugira neza. Uwo niwo mugambi wawe Mana. Nico gituma dusengeye abakwizera, abakwiteze wavuze ko batazomaramara. Ndavuze mwami ngo reka ibitangaza no twumiza bibakurikirane. Reka bariko bararenganywa bave musi iyo influence, bave musi iyo injustice mu izina rya Yesu Kristo. Abanyazwe ivyabo ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka ivyabo bikugarukanirwe mu izina rya Yesu. Abatakaje, abibwe baronse akaryo kabo, abakumiriwe, ababaye abavictime w'ikintu cyaco cose, ndavuze ngo Imana yanje gutabare, Imana yanje kugirira neza, Imana yanje restore, Imana yanje kuhetablisse muri droit zawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana tuzogushingira intahe, tuzovuga ibikorwa vyawe bitangaje wakoze hagati yacu, izina ryawe rizoshigwa hejuru. Turabisabye byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Abantu b'Imana bavuye ngo amen. Ndavuze ngo Imana iguhezagira ugira indwi nziza, ugira ikiganza ciza, Imana ikubohore kandi kurabe ryiza, mugira indwi nziza, mugira ibihe vyiza, kandi Imana yacu bakomeze mwese.